ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Na makuru tugiye kugaruka hanini kubiriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi cane mu gisata ca politike. Mu mwanya muto uheze hari ibihejeje gutangazwa kw'ikete rirungikiwe Honorable Pascal Nyabenda rirungitswe n'umukuru w'inamanshingamateka umwubahwa cane Daniel Gerase Ndabirabe. Mu biri muri iryo kete tuza kugaruka ko neza ngo ni birabana n'amabanga yarangwe na Pascal Nyabenda ubwo yararongoye inamanshingamateka. Gusa igiteye ubwoba nuko yamenyeshuye ko hamwe yohirahira akagoma yiyobagiza ivyo asabwa inamanshingamateka yo izoca imwitwara mu butungane kugira ngo asubize ivyayo. Ese ivyo ni biki? Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Ngo muri bamwe mu bagumyabanga batorohewe cane mu butegetsi bwa President Ndayishimiye harimwo Honorable Pascal Nyabenda. Uyu yahoze arongoye umugambwe NDABIRABE kandi yanahoze arongoye inamanshingamateka. We nyene aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava bamubeshera. Uretse ko ngo ikibanzo c'umukuru w'igihugu camucize ku munota wa nyuma mu mwaka wa 2020. Imyaka 3 gusa Pascal Nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntaho arahangama. Sibi gusa bamwe banavuga ko uru rwanko abasendede FDD boba bamwankarwa rwaraturutse ku ngoma y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cikana yari yavuze ko Pascal Nyabenda ari we wabaye umukuru w'umugambwe atigeze ahemuka. Iri jambo Petero Nkurunziza akaba yararivuze ku igenekerezo ya 16 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 ku munsi wo kurangiza imyamamazo ya Varisto Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni ijambo ryatangaje benshi kubera ko Pascal Nyabenda yavugwa nk'umukeba wa Varisto Ndayishimiye, akanavugwa kandi ko ari we ku munota wa nyuma Petero Nkurunziza yashaka gutegeka ko aba umukandida wa CNDD-FDD, ariko abajenali bahoze bagwana muri CNDD-FDD baramurahira. Ngo vyari bitangaje kwamamaza umukeba ku ni vyinshi vyagiye biratangazwa kuri Pascal Nyabenda. Tugiye kugaruka ko muri ano makuru tuze no kugaruka kuri rikete yarongikiwe n'uburongoye inamanshingamateka nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe. Mu nyuma tuze no kugaruka kuri ano makuru mu buryo burambuye. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo toje ucikanwa n'ano makuru dushikiriza. Iri kete ryarongikiwe Pascal Nyabenda bamwe bakavuga ko biboneka ko ryanditswe mu mpera z'ukwezi kwa mbere, akaba ari bwo ririkorera kwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, risinywe ko n'uburongoye inamanshingamateka muri kino gihe. Muri iryo kete Gerase Daniel Ndabirabe asaba Pascal Nyabenda gusubiza nyabwonko tablet yo mu bwoko bwa Huawei yakoresha ari umukuru w'inamanshingamateka kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Ese ibiri muri iryo kete ni ibihe? Kuri Honorable Pascal Nyabenda ibujumbura Honorable, kubera tutazi irengero rya tablet yo mu bwoko bwa Huawei wari wahawe mu kiringo c'umwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020, turakumenyesha ko utegerezwa kugisubiza nk'igikoresho c'akazi wari wahawe ukiri umukuru w'inamanshingamateka. Igikoresho kugeza ubu kitigeze gisubizwa. Vyongeye turakumenyesha ko hamwe wohirahira ukaguma wiyobagiza ivyo usabwa inamanshingamateka izoca ikwitwarira mu butungane kugira isubizwe ivyayo. Mukuru w'inamanshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe n'ubundi akaba ari we washize umukono kuri iri kete ryarungikiwe Honorable Pascal Nyabenda. Mu minsi iheze ubwo Pascal Nyabenda yakomborwa mu buyobozi bw'ikigo OPNL nibwo hatanguye kuvuga vyinshi bigiye bitandukanye. Muri Nzero umwaka wa 2020 icizere cyari hejuru cyane ko Pascal Nyabenda yaragiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina rya CNDD-FDD. Umufasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaraherutse gutangaza ko Imana yatanze inyishu kuzosubirira President Nkurunziza. Ngo yari umuntu
yari asanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico gihe vyari vyoroshe kubona uwo avuga. Muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2019 mu gikorane cabereye mu ntara ya Bubanza, Perezida Nkurunziza yuguruye inuma zitatu acaratangaza icese ko intara ya Bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku Burundi. Ibi ni ibintu vyahindutse mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 25 rishira igenekerezo ya 26/0 umwaka wa 2020. Abasirikare b'ipete rya generale bamenyesha Petero Nkurunziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba abo mukuru w'igihugu. Ico gihe abo bajenerali bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri CNDD FDD. Nkurunziza rero niwe yabona ko atako ari bugire, abaza ngo bashaka basanga umujenerali atakiri mu gisoda ari Evariste Ndayishimiye yari asanzwe arongoye umugambwe. Nuko bukeye rero General Ndayishimiye aratorwa kuba umukandida wa CNDD FDD. Ibi bitoroshe biratanguye kuri Pascal Nyabenda. Nk'umuntu atigera yemera guheranwa, Petero Nkurunziza aratangarije abagumyabanga mu myamamazo ya Ndayishimiye mu ntara zitandatu yarekejemwo Evariste Ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura. Perezida Nkurunziza aho ageze hose yarahagurutsa Nyabenda akamushimira ko ari we mukuru wa CNDD FDD wenyine atigeze ahemuka. Iri ni ijambo ryariremereye cyane kugeza naho mu isengesho rirangiza kwiyamamaza Petero Nkurunziza yagize ati uravumwe uzokwiba aya matora. Amatora yapfuye kurangira, Perezida Nkurunziza barapfuye. Ibihano vya Nyabenda biratanguye. Cambere kwabaye kwankira Pascal Nyabenda kurongora igihugu vy'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira. Nkuko ibwizwa shingiro ryavuga, Burundi bwaramaze iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu. Akaba hari kuva ku genekerezo ya 8 gushika ku genekerezo 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 kubera kwanka ko Nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe Ndayishimiye hatinya ko Pascal Nyabenda yoshobora gufata ingingo yo gusubiramwo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze. Ngo ntiyashaka kandi ko Nyabenda yohava aronka iteka rihabwa abahoze barongoye igihugu. Igihano ca kabiri cabaye hageze gutora abakenguza amateka. Pascal Nyabenda niwe mugumyabanga wenyene umugambwe wiwe yahoze arongoye wanse gushigikira amazatangwa itegeko ko abajenama bo mu ntara ya Bubanza bahitamwo umukenguza amateka avuye muri seneri. Hako bohiteka Nyabenda bahisemwo umukeba wabo. Ivyakurikiye rero ni ibi ngo turiko turabona aho Nyabenda atakibanza aragamamwo. Pascal Nyabenda we yivugira ko asigaye abayeho ava ku kazi ataha muhira, akava muhira aja ku kazi yatagiye gusenga. Akavuga ko yirinda rwose kuganira politike kugira ntihagire abo hava bamubeshera ivyomukwegera kuja mu kaga gakomeye cyane. Nubundi tugarutse kuri amajambo yatangajwe na Petero Nkurunziza wari umukuru w'igihugu, aho yivugiye ko Pascal Nyabenda ariwe mukuru w'umugambo CNDD FDD atigeze ahemuka. Ijambo akaba rivuze cyane ku munsi wo kurangiza imyamamazo wa Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Aha rero niho benshi batangariye kubera ko Pascal Nyabenda yavugwa nk'umukeba wa Evariste Ndayishimiye, akanavugwa ko ari we ku munota wa nyuma Petero Nkurunziza yashaka gutegeka akaba umukandida wa CNDD FDD. Ngo ni ikintu cari gitangaje cyane kwamamaza umukeba ku munsi nk'uyu. Inyuma y'iri jambo harakurikiye ibikomeye. Nyuma y'iminsi 22 gusa umutima wa Petero Nkurunziza warahagaze giturumbuka, gutyo ntiyaba akirangije ikiringo ciwe. Pascal Nyabenda yarankiwe kurongora igihugu vy'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu arahira. Gutyo Burundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu, kandi bwizwa shingiro ryaratomora neza ko ububa ararongora igihugu. Pascal Nyabenda niwe musendede FDD wenyene, nkuko nababwiye yitoje mu bakenguza amateka ari kabiwe bakanka kumutora bahitamwe umukandida wa seneri. Inyuma yaho Pascal Nyabenda yagenywe ko cegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, kibanza ciza cyane kandi gifise ikiringo c'imyaka 5. Nongaho rero ntibamwemereye kuharama kuko hari mu ndwi yo kugenekerezo ya 16 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022 aribwo Pascal Nyabenda yakuwe mu mabanga y'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, niho yaciye agenwa kurongora ikigo ONPR naco yakuwemwo
mu minsi iheze. Ariko kandi biratangaje ingene yakuwe mu kibanza ciza kandi agisigaje imyaka 3 ngo arangize ikiringo. Mu kumukura bisunza amategeko agena indongozi muri CNDD-FDD murantunge mwibanki nkuru y'igihugu BRB ingene bakurwa mu mabanga, bakaba bakurwa mu mabanga iyo bakoze ivyaha bikomeye, iyo batanze imihoho niyo baganywe mu yandi mabanga. Ico ca gatatu rero akaba arico cakoreshejwe kugira ngo Pascal Nyabenda akurwe muri BRB. Hari kandi impinduka zagiye zirakorwa muri CNDD-FDD no mu nzego, izo zikaba zarerekana ko ngo President Ndayishimiye ari mu rugendo rwo kwikura kabahoze begereye cyane Petero Nkurunziza, ariko hakaba hagisigaye bake cyane n'ubundi bahambaye mu nzego, abo bivugwa ko umuhisi ari we yagiye amubwiye ibibanza abashiramwo. Perezida Nkurunziza yagiye amaze kubona abakuru ba CNDD-FDD 6, abo bakuru bose akaba harimwo Leonard Nyangoma, hakazamwo Jean Bosco Ndayikengurukiye, hakazamwo Hussein Rajabu, Jeremy Ngendakumana, Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye. Kubwiwe umwe gusa muri bo niwe atahemutse, akajambo bamwe bavuga ko gashobora kuba kari abo katanezereye cyane, bigatuma n'ubundi ibi bintu bihe bikomeye cyane Pascal Nyabenda ariko aracamwo bitoroshe muri iki gihe ariho byo biri guturuka. Ni mu gihe kandi hari byinshi bivugwa n'ubundi muri CNDD-FDD aho bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka ko yivana ko abo bose bahoze bakomeye cyane ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Gusa n'ubundi tubibutse ko ano makuru yarashimikiye ku ikete Pascal Nyabenda yandikiwe n'umukuru w'inamanshingamateka Daniel Geras Ndabirabe amwishyuza imashini nyabwonko atasubije ajije amabanga yo kurongora inama nshingamateka. Ni mu gihe kandi yanamugabishije ko igihe yoherahira ntasubize ico gikoresho c'akazi c'inama nshingamateka bazoca bamwitwarira mu butungane. Rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba babiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.